Ikaze bakunzi ba Rock Media, ikaze bakunzi ikiganiro ca Rock Sports. Ni ku munsi wa gatanu turi kwigenekerezo rya 2026 umwaka ukwezi kw'icenda umwaka wa 2025. Ni ikiganiro ca Rock Sports cyo kwashikiriza ku munsi wa gatanu. Musanzwe mubimenyereye ko ikiganiro kidufasha bavuga ngo kwinjira muri weekend, hari n'abandi benshi mbere baba bamaze gutangura weekend. Ni ku munsi wa gatanu ndi kumwe na mugenzi wanje Ngurirwa LANDRY, jewe ariko hisindongozi. Nibaza ko musanzwe mumenyereye, ndi kumwe na mugenzi wanje Ngurirwa LANDRY, nawe nyine musanzwe mwaramaze kumenyera. Reka ndamuramutse nongeye ndamuha ikaze. Ego reka ndakuramutse gapisi, reka ndamutse namwebwe musanzwe mumenyereye gukurikira ibiganiro bya Rock Sports n'imbonesha kure yanyu ya Rock Media. Ni ikiganiro ca Rock Sports cyo kuri uno munsi tuje kuganira ku makuru y'inkino atandukanye, cyane cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubona ko n'amakuru atari make ariko aravugwa. Ni umugwi wa AIGLE NOIR ndetse n'umugwi wa 5Millions bamaze kuba berekeza mu gihugu ca Ethiopia ku mugwi wa AIGLE NOIR, ndetse no mu gihugu ca Libya ku mugwi wa 5Millions bagiye gukina inkino zo gusubiriza umugwi umwe muri CAF Champions League, umugwi wundi muri CAF Confederations Cup. Aho ni 5Millions muri Champions League muzi ko ni AIGLE NOIR. Tutagucana mu Burundi nyene n'umugwi wa LES HIPPOS muri basketball nawe nyene kuritegura ikomeye kugira ngo werekeze mu gihugu ca Kenya, baze bagiye gukina inkino za East African Basketball Champions Cup EABCC. Umugwi wa LES HIPPOS uzoserukira igihugu kwigenekerezo ya gatatu, naho bazoza kuba bafata gutema ikirere. Ihiganwa rize gutangura kwigenekerezo ya gatanu hano mu Burundi nyene. baza ko turaza kugaruka muri football. Ni Primus League zo bikora bandanya ku ndwi igira gatandatu. Tuza kuva hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya, hateganije inkino zitari nke muri ya mahiganwa atanakomakomeye. Tuza kubica hirya no hino. Mudukundire tumire amateka tuyageze, tugaruke mu deni. Nkuko musanzwe mumenyereye, mwibanki BCAB twamana bishasha. Ingurane kweskolera isomero iratanga uko umwaka utashe ni banki yanyu BCAB. Ikaronswa uwo wese afite konti muri BCAB kandi ahembwa ku kwezi, abo bita mu gifaransa les salariés. Ingurane kweskolera isomero uturusho twayo nutuwe. Dushigikira mu kurungika abana ku ishuri, ukubaronsa amahera y'ishuri, minerval, imyambaro y'ishuri hamwe n'ibindi. Murashobora guca mwibaza muti mbega ingurane kweskolera isomero irihwa gute? Ingurane preskolere isomero muri BCAB irihwa mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna ugereranije n'ahandi. Ntimutangwe rero nyaragasa, iyo ngurane preskolere isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 14 mu kakaro gushika ku igenekerezo rya 10 gitugutu mwaka wa 2025. Twashaka tubibutse ko ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba tugaruka nido y'ikiganiro cyacu. Twamaze kuba tubabwira mu camake y'ikiganiro ko n'umugwi wa AIGLE NOIR wamaze kuba ushika mu gihugu ca Ethiopia, mu gisagara ca Addis Abeba, aho bagiye guhangana n'umugwi wa Asas Djibouti. Ni mu rukino rwo gusubiza muri CAF Champions League inyuma y'urukino banganije kuri Stade Ntwari ubutsa ku bundi. AIGLE NOIR yaje kuba itakaza amahirwe menshi cyane, niko twovuga uno munsi. Nivyo muri match retour bagiye gukinira kuri terrain neutre. Nuvuga Asas Djibouti ntibayisanze muri Djibouti, bagiye gukina ku kibuga atari cyayo. Nibaza ko niyo ni faveur kuri AIGLE NOIR, ariko AIGLE NOIR ubona amahirwe ni menshi. Abarundi bizeriki, abakunzi ba AIGLE NOIR bizeriki, bitegeki kuri AIGLE NOIR. Nibaza yuko amahirwe ugeranije n'amahirwe bari bafise ngaha ku kibuga ca Stade Ntwari yari amahirwe menshi, ariko nibaza yuko irya match yagiye kuba yabereye icigwa kuri AIGLE NOIR, ibereye icigwa kuri coach wa AIGLE NOIR Jimmy Ndayizeye kugira ashobore gutegura equipe igiye guhangana na Asas Djibouti muri Ethiopia. Ikindi naco nibaza yuko bigiye gusahiriza equipe ya AIGLE NOIR n'uburongozi bwa AIGLE NOIR bwagiye gushiramwo amafaranga. Twovuga yuko bwagiye kuzana motivation muri equipe ya AIGLE NOIR kugira abakinyi nabo nyene bavuga ati bijyanye equipe yacu ituri inyuma iradushikiye, iranyotewe intsinzi. Ikindi naco nibaza yuko ni kubona yuko twakiriye match yacu ngahanye tukavaho, sevuga ntitwatsinze ariko twagiye kuri 0-2 nkuko babivuze, no gukinira kuri Stade Neutre. Nibaza yuko ari mu bintu bimwe bizoja biduha inguvu ubukomezi, kuko no muri Djibouti nkuko bisanzwe bimeze nabo nyine ntibararonka ikibuga kiri homologué par la CAF. Nibaza yuko ni kimwe muri avantage AIGLE NOIR igiye ifise, kandi nibaza yuko nabo nyine ugiye kuraba ku ruhande rwabo. Nibaza ko Jimmy Ndayizeye kuri arabyo match
yagiye iba kuri Stade Intwari agiye gukorera cyane ku ruhande rw'ubusatirizi kubera warabona yuko ari uruhande rw'ubusatirizi rwagiye rugiramwo utugorane tugena turiya mu kubura umusaruro w'ibitsindo. Nibaza ko ari cyo kintu ca mbere agiye gukorera ko muri iyi match izogenda kubahuza na SAS Djibouti. Turadurukira umugwi w'Aigle Noir arashobora gukina muri match ari kuri tele yabo kuri stade twite ko ari tele yabo kuko ni hamwe boza kurengana no mugwa wa SAS Djibouti bakaza gukira muri tour ikurikira boza guhura no mugwa arahe mu gihugu ca Misiri c'est la meilleure équipe d'Afrique ni ugeranije ibikombe bifise muri CAF Champions League ni equipe ya mbere ikomeye ku bwa Afrika ni equipe ubona equipe zo muri Afrika zirakomeye nibaze ko bambe zo muri Egypt zikomeye ko twabonye mu minsi heze ibihugu by'abarabu bisanzwe bifise equipe agiye komaka akaroro nuko ku munsi wa ari hirya yejo twabonye umugwa Pyramid wo mu gihugu ca Egypt uza gutsinda Al Ahly yo muri Saudi Arabia irimo ba Mahrez irimo bandi ibisindo bigera kuri 3 byose ubona ko n'imigwi muri Egypt ikomeye. Est-ce que Aigle Noir yerekanye niveau yayo kuri Stade Intwari iyo niveau irakwiye kugira ngo twitege nubwo yorengana asa tuvuze ko irarenganya SAS Djibouti imbere ya Al Ahly? Nibaze yuko equipe ya Al Ahly equipe nariko ndabivuga yuko ama equipe mu bihugu by'abarabu ari ama equipe twovuga yuko ari kuri niveau iri hejuru cyane ati gute kwera ari kuri niveau iri hejuru cyane ugiye kuraba uburyo aya ma equipe arimo n'imyaka aya ma equipe afise amaze muri football n'igihagararo cayo. Nibaza yuko ari ibintu utogeranye n'ama equipe Aigle Noir kugiriye kuraba imyaka ifise kugereranya na Al Ahly urabona yuko difference ni imyaka myinshi. Ikindi naco nibaza n'uburyo muri equipe n'uburyo muri equipe ya Al Ahly ni equipe isanzwe ifitiye ikibuga cayo cyo kwakira ko match. Nibaza yuko n'abafana mu gihugu ca Egypt basanzwe bakurikira equipe ya Al Ahly ni benshi bariko ravuga kuri equipe ya Pyramid yashoboye gutsinda equipe ya Mahrez yabatsinze ibitsindo bigera kuri 4 kuri 1. Ubona yuko ari equipe zahariya ni equipe zija gukora amakokituma gusa ngaha anye muri continent yiwacu ariko birasohoka n'ama continent bikaja mu Buraya kurondera abakinyi bagiye bakomakomeye. Urabona championnat zo muri Maroc usanga zikinamwe abakinyi bakomakomeye. Nibaza yuko na development ubona yuko niveau ya football muri ibihugu by'abarabu ni development twovuga yuko ikomeye cyane gose. Aho kuraraba kuri classement ya twovuga ya FIFA iheruka ni equipe ya Maroc iza kwisonga mu equipe yo muri Afrika mu kibanza ca 11. Urabona yuko development ya football muri Afrika ihagaze cyane kwisonga. Ni turavuga yuko ari mu bihugu by'abarabu tuvuye mu bihugu by'abarabu ahantu cyo tugaruka muri Afrika du Sud ni usanga football naho muri Afrika yo munsi ya Sahara iteye imbere cyane gose. N'umugwi w'Aigle Noir baza kuvyumva uzoba uri mu kibuga hazo ari ku munsi w'Imana. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 28 Nyakanga. Equipe ya Aigle Noir izoba ikina ku munsi wa gatandatu. Igenekerezo rya 28 Nyakanga. Aigle Noir tumaze kwivuga bafite motivation ko umukinyi wese batsinze bakarengana umugwi wa SAS Djibouti umukinyi wese uzoronka agashiruka bute k'amafaranga angana n'imiliyoni 5. Miliyoni 5 nibaza yuko n'agashiruka kwete gakomeye ku mukinyi ni motivation ituma yitanga cyane kurushirizaho. Nibaza yuko ivyo twara dukunda kubibona muri CAN canke muri elimination za Coupe du Monde iyo equipe igeze kure. Nibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane ku burongozi ko bwari yumviriye gufata mu mugongo abakinyi. Ni Aigle Noir azari muri CAF Champions League ariko kandi turafise n'umugwa Flambeau du Centre uzoburi muri CAF Confederations Cup azari mu gihugu ca Libye mu gisagara ca Tripoli. Ubona ko n'umugwa Flambeau du Centre nyene wamaze kuba ufata rutemikire nibaza ko ari ikintu ciza icambere nambe twera ko cogenda hakirikare kwanza. Ikintu cogenda hakirikare nibaza yuko muri biriya bihugu by'abaradusanzwe tuzi ko ari klima isanzwe twovuga yuko hashushe cyane gose. Hasanzwe hashushe cyane gose nawe iyo ugiye kare ukitegura aya match ugashika kwiteka ukamanza twovuga ukamenyera n'ikibuga kugira uzoshobore kuhakinira wamaze kuhamenyera. Ikindi kintu naco nibaza harya na klima mu bintu vya mbere bituma umukinyi nawe nyine agira performance nziza. Si ushitse harya kuri irya zubuka ikiyantrana kuri irya zuba amasaha ya saa sita amasaha ya 13h tuba tuzi ko ari izuba riba rikaze cyane gose. Nibaza yuko performance kuri match werekana ibisumbya performance y'umuntu yashitse ateba. Ikindi naco nibaza uburuhe umukinyi aba yafise tuvuga ku rugendo rw'indege uba bwagabanutse. Nibaza baramaze gushika mu gihugu ca Libya. Nibaza yuko ubunye uburuhe bamaze kubugira ahubwo preparateur physique ariko aragerageza gukorera ku mubiri y'abakinyi bagerageza no gutravaya amadomene agiye atandukanye. Mugabo ikintu byari ni equipe ya Libya
ekipe yo muri Libya nibaza yuko nabuzo nyene ni ekipe zigoye gutsindira iwabo ariko nibaza yuko umukenyuro wa coach wa Flambeau du Centre ariko arabiraba kumene yukenyura narijya ngahanye twataniye amanota 3 nibaza yuko igikuru muri we no kugarada victoire ni buri gutaha ari egalite. Mu nkino za mbere match hari zabirane Bujumbura twavuga ko umugwa Grenade ufite amahirwe menshi umugwa Flambeau du Centre biragoye ariko Flambeau du Centre yaje kuba idutangaza iratsinda umugwa Arakdad. Uno munsi twitege ibindi bitangaza ku mugwa Flambeau kuko nibaza ko gutsindira Arakdad iwabo cyo gitangaza kuri Flambeau du Centre cyo gitangaza cyane gose ariko nibaza yuko umukenyuro wa mbere ndibaza uzohagarara kuri defense wa Flambeau du Centre ni jeu defensif nibaza yuko ari izo tuzogenda kubona kuri rukino rubahuza na Al Akbar. Ikindi naco nibaza kubera iki twavuga yuko ari AIGLE NOIR tubona ari favori cyane ngaha AIGLE NOIR yamaze ikiringo kingana n'ukwezi hari yani muri Afrique du Sud ikiritegurira inkino zigiye zikomakomeye nibaza yuko vision uriko raraba vision warabona yuko ari equipe ya AIGLE NOIR ishobora gushika kure hashoboka c'est vrai insinzi nayo barose ariko abakinyi babandi nyene kandi nibaza yuko ni na staff imeze neza ni n'abakinyi bagiye atamvune zirimo cyo kimwe na même Flambeau du Centre nibaza yuko ubu bizoba biboroheye cyane gose gusanga equipe hari ariko ni Flambeau du Centre yowe nawe nyene abakinyi bameze neza nta mvune zirimo nibaza yuko ubu ikintu kiri mu mutwe ni kugenda kugarada victoire nayo ni systeme umucoach azokoresha mu kugerageza kuzibira ko yanihinjira igitsindo minota ya mbere bizoba bigoye cyane gose kubona Flambeau du Centre ije kugombora nkuko twabonye bibera ngaha kuri stade Intwari nibaza yuko ari jeu defensif tugiye kubona cyane gose ku rukino ruzoguhuza Flambeau du Centre na Al Akbar. Flambeau twavuze AIGLE NOIR agashiruka buteke miliyoni 5 ko twarabonye muri Flambeau du Centre ni umurongozi wabo miliyoni 50 50 tuzaziyongera kuri miliyoni 50 ariko bwa mbere bari 30 ubu ni miliyoni 50 kandi mu kugenda umukinyi wese yatekerewe amafaranga angana n'amafaranga yaratekerewe amadolari angana n'amajana 2 kugira ngo bategure urugendo. Ige ni nka frais de mission ni frais de mission ariko ni nka motivation naho nyine kumukinye kwera ni yashitse hariya nibaze byankenerwa byose abironkera ahantu baba bari kwera ndibaza bashikira mu hotel imwe kugira babandanye bafashanya kwitegura imatch nk'izi zikomakomeye naco nibaza ko ari ikintu ciza kubona aba barongozi baya ma equipe iwacu bavuga ati reka tubandanye tumotiva abajoueurs bacu tutwereke ko bari nyuma c'est vrai n'abafana bazoba batwaye kugira bashobore gushikira imigwi yabo ariko umutima uzoba uri kukubetera muhira azovuga ati mbe babandi bari batwizeye ko intsinzi bizoba bimeze gute nibaza yuko nabo nyene batagiye kwicara ahubwo bagiye kuduhesha icubahiro. Ni AIGLE NOIR na Flambeau du Centre nibaza ko abarundi bose bateza amaso ino migwi turinde gusokura mbega turashaka kuzosokuronka umugwi uzoshika mu matsinda haba muri CAF Confederations Cup canke haba muri CAF Champions League nibaza ko abarundi bose no musako baripfuriza amahirwe umugwi wa AIGLE NOIR ndetse n'umugwa Flambeau du Centre. Tuve muri football duce muri basketball naho nyene n'umugwi uri kubitegura guserukira igihugu n'umugwa LES HIPPOS Basketball Club. LES HIPPOS Basketball Club n'umugwa wahejeje muri top 4 baje mu kibanza ca kane muri Vitaro Basketball League y'umwaka uheze baje mu kibanza ca kane uno musako yategura guserukira igihugu muri East African Basketball Champions Cup EABCC. Ihiganwa rigiye gutangwa ku gerekerezo ya gatanu twagiye kuba tubona imyiteguro y'umugwa LES HIPPOS urimo wana amahamforo baje kuba bagira abakinyi bavuye mu migwi itandukanye mu Runani muri Dinamo muri Remesha muri New Star nibaza ko n'umugwa LES HIPPOS uri bien armé kugira ngo ushobore guseruka igihugu. Nibaza yuko ugiye kuraba parcours Remesha yagize muri ABC ni zone 5 ni zone 5 ni izina rishasha rya zone 5 nkuko twovyita ugiye kuraba parcours ama equipe ya basketball yo mu Burundi ariko aragera muri zone 5 muri kino gihe twovuga yuko basketball yo mu Burundi iri karagerageza kuja otwa yo muri East Africa na kare niho twovuga yuko niyo basket uri kuraraba ni c'est vrai na mahera menshi ari mu nkama equipe tuzuza kubona mu Rwanda ariko urabona yuko niveau ya basketball yo mu Burundi iri hejuru cyane uri kurageranya ni niveau y'andi ma equipe tuko turabona rero nibitangaje kubona yuko LES HIPPOS iri kiragerageza gukura abakinyi hirya no hino muri aya ma equipe yashoboye gushika kure hashoboka muri VBA nibaze ko naco nyine ari ubufasha buzoba bukomeye cyane kose kuri LES HIPPOS kugira ishobore gutwara ni zone 5.
twaje kuba turi abakinnyi batandukanye mu nane baraje kuba bakurayo uwitwa Landry Ndikumana, barakuyeyo Homis Bujeje, barakuyeyo na Clark Dushime, muri Dinamo barakuyeyo Gasongo Jambo Landry, barakurayo na Karabona Clement Kongoshe, barakura muri Remesha Kibwa ndetse na Paulin, barakura muri New Star Hervé. Urabona ko ni ramforo zikomeye baje kuba basanga abakinnyi wa Rezipo bari bahasanzwe, Bebeto, PDD, Jonathan Moze n'abandi benshi batandukanye. Uno musinaza ko wavuze parcours Remesha ku mwaka w'ejo ni tenaditite n'umugwa Remesha kandi n'umugwa Rezipo mu mwaka w'ejo wari wagenijwe. Uno musi baje gusunibaza ko experience baje ko bagira barize bitandukanye. Twaje kuba tuvugana n'abakinnyi batari bake batubwira ati turiteguye, Remesha yatweretse inzira ukuntu. Eske uravye urashobora ko Rezipo yafise amahirwe yo gushobora gutahukana ibikombe ko yabikoze mu mwaka wese cyane gose. Ureko uravuga abakinnyi bagiye bakura hirya no hino, ugiye kuraba yuko abakinnyi nka Hervé muri New Star ari mu bakinnyi bashoboye kuba abamarqueur b'amanota menshi muri saison ya VBL igiye kurangira. Tuko turaraba Landry Ndikumana n'umukinnyi mwiza wa hano muri VBL muri basketball yo mu Burundi, ni muri legende twovuga. Uriko uraraba ba Paulin, uriko uraraba n'abandi n'amahirema meza gose ashobora kugeza ekipe kure hashoboka. Habwa igisigaye ni igikorwa c'umucoach cyuko novuga yuko ni kugira kohezo hagati y'abakinyi, ku develop ama tactique, ni kuvuga yuko ni gutegura ekipe kugira niyashika hari abakinyi basanzwe bakomeye ahubwo bazoshobora kuvuga kunga ubumwe bashobora gushikana intsinzi Rezipo. Kandi baza ko naco nyine ikintu kigoye ko yana abakinyi basanzwe bamenyeranye, umwe wese nibaza yuko muri aka kanya ariko aramenya point fort zanaka, ariko aramenya point faible zanaka kugira bashobore kuduzanya, bashobore gushikana kuri niveau iri hejuru gose. Kindi naco parcours Rezipo yagize mu mwaka weze nibaza ko atari na parcours mbi, yari parcours nziza, ariko c'est vrai barashitse ahantu baratsindwa, ariko nibaza yuko babonye iriganwa bisa nuko bari kwararimenyera, kandi baza ko ari ikintu ciza gose. Nibaza ko umwaka rero bagiye kongera ko iyindi ntambwe basubire mbere badukehe kiteka nk'irya Remesha. Ni nabonye twifuriza amahirwe n'akoza bari kubaserukira igihugu cyose ariko n'umugwa Rezipo muri no misi n'umugwi uri kura ufite structure iri très solide uko novuga. Structure fondamentale yabo iri très solide, urako n'umugwi kuri komeza cyane mu gisata cy'abakiri bato, urako n'umukinyi uriko n'umugwi uri kura urarondera experience bakura mu makungu, urako batangiye gutegura mbere uno musi dufata ko bariko barategura na VBL kuko izo entraînement zafashe gutegura VBL. Urako n'umugwa Rezipo uno musi n'umugwi uri kurikomeza, uri kura solidifier uvuga ngo structure za nibaza ko n'umugwa Rezipo mu myaka mike iri imbere dushobora kubona ko batangaza abantu cyane gose kuri muri basketball Burundi. Wariko uravuga ikintu cyo gutegura ni Rezipo muri aka kanya tutariko turabona mu ntara ya Bujumbura gusa, ahubwo yatandukiye no mu zindi ntara, twovuga mu ntara ya Gitega centre cyane niho bashoboye kuja kudetecta amataragi atandukanye. Dernièrement bari batunganije novuga Rezipo Day twovuga yuko wari umunsi mukuru wo kurabira hamwe kumwe na preparation yagiye abera muri vacances y'abana batoyi byagenze, kandi nibaza yuko cyabaye icigwa ku migwi igiye itandukanye. Ni Rezipo kandi ubona yuko muri Ligue B naho nyine iri présent, ifise n'abakinyi benshi. Novuga yuko ni Rezipo muri aka kanya muri development y'abakiri bato muri basketball mu Burundi iriko irafata isonga, ingo tuko turabivuga. Ni Rezipo izoseruka izofata urugendo ku munsi azobari ku munsi wa gatanu igenekezo ya gatatu, kuko iganwa izoza kuba ritangwa ari ku munsi w'Imana igenekezo ya gatanu, uvuga ngo ni weekend igiye gukurikira. Reka twifuriza amahirwe mu gwa Rezipo. Mu Burundi amakuru tutarangiriza mu rukino rwo koga canke natation, urako n'urukino bariko bategura championnat national kuri no munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana hazoba hitabiye imigwi itandukanye ivuye mu mihingo itandukanye y'igihugu. Urako uno munsi urukino rwa natation ni rumwe mu nkino mu Burundi no munsi bari bafise abatlete bitabira amahiganwa menshi cyane, haba ku mugabane wa Afrika, haba ku mugabane w'isi. Nibaza ko ni imwe mu ma federation, ino federation ya natation nako ni imwe mu ma federation ari très bien organisée, kandi ari constant. Nuva ku mwanya urumva kenshi abatlete abakora aboga benshi baserukiye igihugu mu mahiganwa atandukanye. Uno munsi afise championnat national, nibaza ko ni igikorwa ciza cyane. Ni natation twibukenye muri Jeux Olympiques ziheze, twaje kuba tubona umwana akiri muto yitwa Elioha, turafise uwitwa
Crisis ganira amaze kugira nk'umu professionnel uno musukiro rwa natation urubona he mu gihugu cy'u Burundi. Wari kubivuga neza yuko urukino rwa natation nibaza yuko na organisation ya natation ya federation ya natation nduvuye yuko ni federation nziza cyane gose iri kuraraba preparation iri kiragirira abakinyi babo bato eka n'abakinyi bakuze ubona yuko ni n'abakinyi twovuga babiciye bigacika muri natation mu Burundi ntibaja kure ya natation ahubwo baguma muri federation hafi cyane gose ubona yuko na bamwe babizera bakabashira no mu burongozi ubona abandi nabo bagenda hanze bakiga ibintu bijanye nyene n'urukino rwa natation kandi bakagaruka gufasha abatoyi babo ni ibintu twuma tubona nibaza yuko rero gutunganya amahiganwa ama championnat national twovuga ku mwaka uko bagenda kubera ni 12e edition igiye gutangura tuvuga ku itariki ya 27 bari ku munsi wa gatandatu twovuga yuko ni ikintu ciza gose ni guprepara twovuga amapepite azogenda asubirira abakinyi twovuga babigiye baracika nkuko bariko bavuga babiri Crisis ganira n'abandi abakinyi bato nabo babandanye babona yuko sukwicara umwanya wo kwicara ahubwo no kubandanya twovuga bidevelopa muri urukino rwa natation kubera wazi yuko inyuma yiwawe hari umukinyi twovuga yuko ariko aragira monte nziza ariko aragira ama performance meza nawe ubona yuko wicaye akanya nakanya ca kibanza wari urimwe cyo guserukira igihugu kiba kiri menase nabyo nyene nibaza yuko aco byo bicaye gutera twovuga ingoga kugira ubandanye nawe utera imbere ko natation bijyanye niyo my competition ikunda kubera mu competition nkuko novuga ni nimwe mu mahiganwa ikunda kugira ama competition menshi atandukanye kandi kubakweze twibukanye ko kubakweze bari bakiye championnat d'Afrique hano kuri entente kandi ubona yuko hari n'abakinyi bamwe b'abarundi bagiye kuja kuri podium kandi na benshi nibaza yuko ni ikintu ciza gose kuri development ya natation no mu Burundi kandi nibaza yuko federation kigumiza kuguma yitaho aba bana bato kugira nawo nyene iyi natation ahubwo ntisubira inyuma habwe ibandanye imbere navyo n'icyo twifuza twaje ko tuganira na Kibasogomba ni asanzwe arongesha hamwe ryo urukino rwo kogana mu Burundi yaje ko atubwira byinshi kuri iganwa mbega bitunganijwe mu ntumbero iyahe ni byinshi cyane no kwarondera n'abakinnyi bashobora guserukira Uburundi mahiganwa mpuzamakungu reka tumwumvirize twumve ibyo tuyagira ku bijyanye n'iryo higanwa amahiganwa buca abera ngahe Bujumbura abera ngahe kuri entente muri ko murategura azotangura mu mpera zino ndwi turimwo ku batabizi ni higanwa rimeze gute rizokwitabirwa n'abandi ni higanwa rihuza imigwi dusanzwe dukorana ni intumbero yuko riri mu programme yacu uyu mwaka tuma tumenya aho tugejeje aho twatembeye twashima aho twateye inyuma tukahakosora ni higanwa ritwereka ekipe izohiganwa muri akarere guca riba i Nairobi higanwa rero twiteguye kurijamwo ku buryo buzoboneka bwose higanwa itunganijwe ku itariki 16 na 19 i Nairobi mugari hagira n'irindi ritunganijwe i Mombasa guhera ku itariki 21 gushika ku itariki 23 twebwe rero ubyo tujejwe n'ibyo twoshobora twashisemo tugenda i Nairobi gusa Mombasa tukareka kuko bisaba uburyo bwinshi ubwo buryo rero tuziga muri leta bubonetse ni sawa mugabo kugiye Nairobi ni Mombasa usaba uburyo bwinshi cyane tukatugira ikibazo rero bati hamwe twiyandikishije aho hose ntitujeyo badurihisha amahera yose amahoteli n'ibiki tukaza twicungera rero kugira icyo kintu ntidushikire tukemera gufata ahantu hamwe higanwa ry'i Nairobi nibera muri piscine ry'i Mombasa rizobera mu kiyaga muri ocean boga ibirometero byinshi ni macamake nuko mbira iyo higanwa izoba
Yego perezida, umuntu abitahuye neza no kuvuga ko iri higanwa buca ritangura ngaha ryo mu Burundi bizo kwitabwa n'imigwi musanze mukorana, intumbero yaryo no kurondera abazokwitabira iryo higanwa ryo muri Kenya canke biri mu bikorwa byanyu byo kuba byacu bya misi yose, kandi none abaje muri Kenya twaramaze kubatora. Ubu no kuraba urugero urageze mu kwitegura, kuko izi nkino zacu byo bita kwiyandikisha mu bitanga hakiri kare, tanga hakiri kare bakabasaba yuko bamenya ko muzoza, ntitwari kurindira rero higanwa ko byo bajya byo cari rucereza muga no kuraba aho bagejeje, byongeye tukaraba n'urwaruka iri ko rugenza no macamake no. Ega amahiganwa atandukanye mama mwitabira haba hariho imvo kandi kumbure hariho naho abashikana. Mbe nk'iri higanwa ryo muri Kenya muzokwitabira mu kwezi kw'icumi, mutubwire rizokwitabwa n'abantu munsi y'abarundi bangahe? Mbega akamaro karyo, akamaro ko kugitaba nakahe ku bantu munsi boga mu Burundi? Urabona nkuko abahinga babivuga, inyungu z'inkino ni nyinshi kandi mugwi wose ufite inyungu yayo. Iyo higanwa rifite inyungu kuri leta, inyungu ya leta ijanye n'ivya leta nyene. Iyo higanwa rifite inyungu kuri federation, kumbura inyungu za federation zitandukanye n'iza abanonotsi. Iri shamwe rero rirafise kujamwo rituma n'imigwi yo ngaho ikomera. Kurijamwo bituma tuduza uko tubonwa mwishira hamwe mpuzamakungu, riduza ngene tubonwa mu gihugu. Ibyo byose bibaye neza, abaruhurumbira baba benshi, na yama novuga nti kwa gutera imbere kw'abanonotsi ubuhinga bukaduga. Ibi kubisiba ntitwobisiba kubera cyane ko umwaka uheze ihiganwa twe twaratunganije ngaha. Ivyo bavyiza rero ku gihugu no kuri federation, mbere no ku banonotsi dusiba mu higanwa twari ko gutunganya. Ivyo rero twabyiteguriye cyane, ku buryo twifuza gutwara abana benshi turonse uburyo mugabo naho ubwo bana buke tugenda n'abanonotsi ba mbere. Yego, kandi twazana n'imidari. Gusiba rero ni kiboneka nabi cyane, ahubwo ntaco tuba turakora. Yego, mwatubwiye yuko abazogenda amaze kubatora bazo bari bangahe? Hariho umugwi tuvuga tuti hazogenda aba hamwe leta yodufasha. Leta itadufashije hazoca hagenda aba. Leta idufashije igice cyo kuriha amatike canke itike y'indege, bitoba amatike y'indege canke hotel, hoca hagenda aba. Atana kimwe ko birashika, kuko ejo bundi twarasivye mu nkino z'abakiri bato kubera muri Romania habuze uburyo cugiye bana twishyuye ngo ko taburyo baduha bwari bwahere amatwe asumira ngo bwaraheze mugabo sinzi bivana nibaza ko dosi tugiye tuyitange bazovyihweza babone yuko bakwiye dufasha. Hariho plan B na plan C kugira byo byose kugira ntidusiba. Plan C rero ntidusiba na gatoyi, abanonotsi nk'abane bashaka kugenda. Plan B ni abanonotsi 10, plan A ngira twashaka gutwara 20.
Reka amakuru yacu cyabandenze ku mugabane wa Buraya durabe urukino rumwe rukomeye cyane muri no weekend navuga ngo amahiganwa atanu azoba ari derby y'i Madrid. Azoba ari derby y'i Madrid nibaza ko n'umugwi wa Real Madrid Santiago Bernabeu. Surtout Santiago Bernabeu ni Real Madrid izoba yakiye navuga ngo aba rivale babo ba Atletico Madrid ubona ko nabo mu gisagara cy'i Madrid ubona ko ni Real Madrid uno munsi igeze ku nkino zitandatu victoire zitandatu. Yego. 6 matchs joués 6 victoires. Ariko nibaza yuko ari ikintu tugiye kurabira ko Xabi Alonso kuva ni victoire après victoire kandi nibaza ko ari ikintu ciza ariko Atletico Madrid nibaza ko ari yo test tugiye kubona kuri Real Madrid niyo test tugiye kubona kuri Real Madrid nibaza ko urukino rwabaye muri indwi hagati ubona yuko ari umukinyi Julian Alvarez yagiye guhesha intsinzi hat-trick akoresheje kuri hat-trick imbere ya Elche nibaza yuko ni Atletico Madrid tutabonye mu ntango za saison itangura neza ariko nibaza kuri kiraza buhoro buhoro nibaza ko iyi test kuri aya ma equipe arabiri no tugiye kuvuga ati est-ce que Real Madrid ya Xabi Alonso baza bavuga yuko ije guhindura ibintu bishasha ari Xabi Alonso aje guhindura ibishasha ari Kylian Mbappe muri aka kanya ubona yuko ari kwisonga ry'abakinyi bafise ibitsindo byinshi muri La Liga ubona yuko ari Real Madrid tubona Arda Güler yesa n'umuntu yigaruriye ikibanza hagati mu kibuga twovuga yuko ari Real Madrid muri aka kanya tubona yuko ihagaze neza ni ba master tubona turabona yuko muri aka kanya bariko barayeronka icizere c'umukoci tugiye kubona rero ya test twari twizeye ni avant test ya classico nuko twariko turavuga ariko iyi derby igiye gutegura twavuga yuko igice cya saison kigiye gutangura mu misiza eko abantu bavuga ati nivyo Real Madrid imaze gutsinda match zitandatu zose ariko bahuye n'ama equipe yayo eko ino ni test ikomeye cyane kuri Atletico Madrid ni Atletico Madrid iyi saison yabo sinzizi kuko na match ejo bayitsinze ukanyuma banga ya deux partout wana ko ni Atletico Madrid ahagaze neza. Eske wowe urabona ko Atletico Madrid ishobora kuza guhagarika n'umugwi wa Real Madrid? Ugiye kuraba muri aka kanya Atletico Madrid twavuga yuko ni tactique ya twavuga ya Diego Simeone dusanzwe tubizi Elchoro n'umukinyi twavuga n'umukoci akunda kuzibira cyane ariko akoresha ama contre attaque menshi. Ikindi naco tuzi kuri Atletico Madrid ni Atletico Madrid ifise numero 9 mwiza yashoboye gukoreshwa neza. Twavuga Julian Alvarez nako ndabivuga yuko ariko kwinjiza hat-trick ariko ngovuga yuko intambamye ya Atletico Madrid muri iki gihe tuko turabona ni ku ruhande rw'inyuma ba Atletico Madrid ni ku ruhande rw'inyuma ba Atletico Madrid twari tusanzwe tumenyereyeho ibihangange vya Koke n'abandi kare ariyo profile yabo amugabo uri kurabona ko muri uko imyaka igenda niko baba ruhande rw'inyuma rugenda ruba faible nibaza rero yuko guhangana na Real Madrid azoba ari test nziza nawe nyene kuri Diego Simeone kugira arabe est-ce que effectif yiwanje ubona izohavigeza he durant toute la saison nibaza yuko na Xabi Alonso agiye gupima ya Real Madrid yiwe agiye gupima Kylian Mbappe ariko arahura n'ibindi bihangange agiye gupima ya defense yiwe iriko arahura n'umukinyi mwiza w'imbere nka Julian Alvarez n'abandi nibaza yuko ni test izoba twavuga yuko ni 50-50 nta muntu yogenda avuga yuko ari Real Madrid igiye gutana intsinzi vyoroshe cyangwa ari Atletico Madrid igiye gutana intsinzi vyoroshe nibaza yuko azoba rukino ruryoshe cyane ruryohera ijisho abakunzi ya azoba ari ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 10:15 Santiago Bernabeu arako azoba ari urukino rutoroshe cyane Real Madrid arako inotiyo ya data uno musimikirizo arako ni abakinyi bose baratsinda ni no début de saison il est très magnifique kuri Kylian Mbappe hote match yose akina ategeza gutsinda uno musimikirizo bita wa Liga tuje kumuraba neza tumupime cyane kuri Atletico Madrid kuri Real Madrid azoba ari ku munsi wa gatandatu nibaza ko Emedakure igana cyacu twigarukizana ego nonza kwiganira cyacu twigarukizanga ngaha anye ariko umva twokwifuriza nibaza weekend nziza ku bakunzi ba sport tubatumirana kubandanya binonora imitsi cyane muri iki gihe cya sport cyane no kwita ama pompage biyumviriza pompage zirafasha mu gihe no mu bintu ngo bijya byuma abantu baje guterura muri mu magym n'ibiki cyari giye guterura nawe ugasanga biko byakwicira imisikana ugasanga u develop amakota amwe yandi nawe wayigusa nawe pompage iramezira hose yego nibaza yuko twanabashimira ku bana babandanya bakurikirana imbonesha kure yacu ya Look Media eka n'ibiganiro bya Look Sport reka nandi ndabashimire ndabifurize kugira weekend nziza mugire aho muba mubahwe naho utaha